Alo, Halo, Odeta, gute Mugisha? ni Sawa, sawa? Umeze neza? ndashima Imana. Okay, ugeze hehe? Washitse kuko amasaha wabwirizwa gushikira ndabona yageze. Oya, irya tike barayihinduye. Wategerezwa gushika saha indwi. Oya, ntabwo turashika, nuririye saa tanu ndi Ethiopia niho ndi. Urabe ntibagusige, ugumubaza ntibahave bagusiga. Turi kumwe n'abarundi benshi nabo nyene. Kuba muri kumwe n'abarundi benshi ntibisigura ko batogusiga. Oya, Asha, turi kumwe ndi makini kweli. Mm. Hari ico bagomba kumbwira none? Oya, nagombye gusa Imana izoguhezagire ku vyo wakoze. Imana yarampezagiye kandi nimwo mugisha wundi unsabiye ndabakiriye. Ikongerereze mu misi yo kubaho cane. Urakoze cane, ndavyakiriye, Nico gituma ndavyakiriye. navuze ati sinoreka kutagushimira ku gikorwa wakoze. Jewe nza kunezerwa neza nibagera mu muryango wawe, hanyuma Eh, uraza kumpamagara wageze muhira, bakwiteho kandi nizere kuzomera neza. bambwiye nshitse ku kibuga c'indege baca banjana kwa muganga. Basha, ico nico kintu ca mbere, nico kintu kiri imbere kuko Sawa murakoze. ati nico kintu kiri imbere kuko uragwaye. Ku kigo cawe nibo babikubwiye hariya muri kiya kigo cakurungitse? Nta na kimwe, nta n'umwe arananyandikira mbere. None bakubwiye abakujana kwa muganga ni bande? Umuryango wanje niwo unjana kwa muganga. Nagira ubanza kugera muhira, uca utera uja kwa muganga? Kubera sinoryama meze nabi mu nda. Yo, mpore Lisa. Eh, Hanyuma barya abantu bakaza bavuga ngo urakomeye, ibaze umuntu wowe bwawe utashe mugabo utagiye mu muryango wawe ushikira kwa muganga, urumva nk'ivyo bintu? n'ubu bambwiye ko saha indwi imodoka bazaba bayishikanye ku kibuga c'indege banjane kuncisha mu radiyo. Nukuri Imana ibibemwo kandi uzokira. Sawa urakoze. Mugabo urumva ko ushobora mwarose ivyo murya none ngaho? Nta n'ikintu na kimwe kuva maze gufata indege zibiri, nta kintu na kimwe, nta na cumi mfise. Aho muri Ethiopia kandi biragoye, hari igihe nigeze kugerageza kugurira indya abantu biranka, aho ubuhinga bwa mobile money ntibukoraho, bafise systeme zabo, biragoye gose. Nta kundi ndashima ndihangana. Mugabo urabona barya abantu bacuruza nk'imikate, birya bintu nyene abantu bashobora kurya. Birahari niho twicaye. Woshobora kumubaza ukumva, uwo mumpa nkamubaza nkumva ko bo afise nk'ubuhinga bw'ukuntu nokugurira nk'ikintu. Hari igihe usanga vyokunda nkakugurira nk'umukate ukarya. Singe mbaze ndabe. Mubaze ko umuntu ashobora kukugurira ikintu akoresheje, mubaze ati urakoresha haba vyita gutera yani mobile money, yes, mobile money canke mobile pay canke uwo mpa nkamubaza, mubaze wumve ko umuntu ashobora kugurira ikintu ari kure atari ngaho, ko umuntu ashobora kumuriha, afise ubuhinga bw'ukuntu umuntu ashobora kumuriha kuri telefone akakugurira ikintu ukarya. Sawa hinge mbaze. Ucuma inyishu. Sawa. Okay. Tubanza gukata. Tubanza gukata none.
turinda gukataga Odette. Allo Odette. Allo 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 mbanze ukatangira mpamagaye. Ntiyitaba. Allô, allô, Hello. allô. Allo. Eh, oui, Ninde. How are you? safi safi safi. Mm. Mlikuwa mnahitaji Eh, nataka ku- kununulia kitu cha kula huo dada yangu. eh, Eh, kuna njia naweza nikakulipa online kama mobile money au wewe uko mobile pay, I don't know. wewe uko wapi? Hmm? Sijui kama wanaweza lipa kivipi. Ah, njia gani wanaweza lipa? Ngoja niulize. Uliza kama tunaweza mlipa online kama vile wanaweza lipa kutumana pesa kwa namba kama mobile money, vile vile kama Eh, wewe uko mtu wa wapi? Mu Burundi baba Burundi. Hi, Uri how umuntu are you? w'Uburundi wewe? Someone is in Saudi Arabia and they want to buy something for her. Is that possible that you can pay by transfer, something like that? No. No? Yeah. Cash. Okay. Mubaze Halo wapi? mubaze Eh? nimba afise inomero ya telefone nka kurya bavuga yo mu Burundi ya limitere ya limikashi. Muri Ethiopia hariho abagira iyo systeme, wumve ko umuntu yorungika amafaranga ku nimero yiwe ya telefone ku bintu bijya vya world limit. Baza wumve ko bikunda ndahamana. Baza wumve. Yabimbariye mu Cyongereza utabyumvise. Nta transfer ibaho. Ntibagira transfer, yemera carte de credit cyangwa cash. No. Okay, sorry nta Bagira kundi umuguri ibyangahe? Bagira umuguri ibyangahe? nyene vyo kurya gusa, umukate wo kurya ngaho ntabwo bari menshi, mugabo urumva ngira akantu ko kurya kuko ashonje. Mugabo yarutse kuri imikashi. Oya kuri Mu imikashi. Burundi. Yarutse kuri imikashi ncandamuguri. None tubiharura gute? Uwo mukate ugura ngahe? Ivyo niwe ubimbwira. Uwo mukate vuga ati bagura mu ma Ethiopia aya, hanyuma kuri imikashi ntaco ndaguha. Ukene mukate cyangwa ukene kurya bisanzwe? Umukate.
akeneye ngo umukate nyene ikintu co kurya ngaho bari umukate aho mukate usanga uhinguye urimwo utuntu tuduke n'uduke nyene gutyo. Ivyo uko amakuru ikangahe muto umva ico kibazo uwo mugabo. oya niyo ntabwo yarumvikanye n'uko yagiye tutaje Ikintu co nivyo kurya vyiza nyene ngaho urabona gusa icyo ari cyo cyose ni co kurya wewe uraye ico kurya hanyuma eh, umbwire ati biguraya ndihe nta ngorane. okay sawa reka nca namurana nimero ngo tugende uramucoco Genda urabe ati iki kiguraya nimba ari umukate n'akantu ko kunywa hanyuma duce dushira mu marundi shende yaguha kurira imikashi. Connex iracitse. Connex iracitse. Okay. Ntaco. Bakunzi banje nk'uko mwabinsavye abo dutabariza bari mu bihugu vy'Abarabu abo dufasha kuronka ubuzi Dubai mwasavye ko nobazanira canke nkababwira aho Jacqueline umwe akunze kubarangira ubuzi Dubai akorera ndabazaniye agence yiwe aho akorera ikibanza byose hamwe ndanababwira ko yabazaniye promotion kugira ngo abereke ikibanza gishasha ariko arakoreramo. Izina rya agence nirimubonane Angel Flyaway Travel mu gisagara cya Bujumbura ikorera muri Rohero Avenue do Boulevard do Riprona Galerie Riria inomero D ubusa 9 telefone niyo ya nyine ya Jacqueline 257 61 99 79 49 mu kubarangira neza raba muri iyi video murabona iyi video uriya muryango hari imodoka yirabura kuri kariya kazingi hajya niho winjirana iki ni kiraro kimwe rudende kiri mu gisagara cya Bujumbura kimwe imodoka zica munsi abantu bagaca hejuru kwibarabara rigenda kuri Saint Michel uhagaze kuri iki kiraro canke iri barabara abantu baca hejuru hanyuma imodoka zigaca munsi ubahagaze neza imbere y'umuryango winjira muri galerie aho Angel Flyaway Travel ikorera ushobora guhamagara bagaca basohoka bakakubona. Jacqueline muri Angel Flyaway Travel mu kubaho gwinjizo yaciye abaha ama offer ku buzi bwose bw'ikiyede bwo kubaka bwo gucuruza canke ubuzi bwose bwo gukora ama supermarket abakobwa n'abahungu ubuzi bwari ku miliyoni 7,800 yabushize ku miliyoni 6,500 muhishikiye mushobora no kugira n'ikindi mu mwisabiye. Mu kurangiza rero ndabibutse ko uko ari gutanga ugwinjizo habonekamwo utu offer na promotion izomara imisi hagati y'itatu n'ine gusa. Ni wa muco w'abarundi wo gutanga ugwinjizo umuntu yinjiye mu nzu nshasha canke yuguruye agence nshasha. Inyuma yaho rero ntawuzi ukuntu bizobandangira ibiciro bizongera biduge ariko iyo batubwiye ngo ni promotion y'imisi 3 murakoze.